reka umugabo ni papa yambyaye ndakunda kubasha mugabo ushaka gushwana reka Dayiso uru rugabo urazi yo ruva ndahazi nihe kuhazi unubona ko uyu unye wamushimye nanje aho hambere hahise nari ngezweho n'uyu zamuta uko wantaye aho nta kintu warose kiri ikirofa umviriza ndakubwira wikunda jano ntufyurira amaso nk'ibitari byapfubye shira hangaha mafaranga yanje tinga ako gashana nako wishinza akangaka akurajana jesha amafaranga uzamuhinduka ko wampindutse nacho tugipfana igorofa naje nacho dufana senda muzi yobari sister wanje ukamwe kwanza uri umurozi yamusize none wamaze kumukoroneza nuba atacibuka ko je ndi mukuru nagiye muri Arabia we dusezeranye tukumvikana tukumvikana tujyana ndagiye wa muhungu turakundanye ko sinzoguhemukira urafite tumusaraba urahebura arahirana nyokora arahirana nabishwa none ubu wararenze nyokorenga n'umwishwa ibyo byonyine uravyibagiye imbere kumbwira ibintu aroza tuje oya reka aja kuvuga ibyo bintu reka kuvuga yuko reka kuvuga amafaranga cyo ingana na yaruhiye n'ukuri amafaranga nari yaruhiye STV Every story matters. Sasa wewe bakunze ba STV mwana ko nabwiye ko turindiriye Jaja rero aciye anyaruka kuzo STV kamera mu kamera hariya turare ko Jaja nguri yaraje ibana kaka we nawe ucugiraho umujyi w'igisahira ati reje ndayemarire no musura aciye amanota nkangahe bwe mu bakunze ba STV wumva ja mwa ujya mukobwa ni warinze umushima nkacabaye nacabaye kweli ujya mungu yavuze ngo yikundira abantu ngo barebare nkawe wakasi mugufi nacabaye kweli kimyagunye ujya musi yajambaye ibintu by'ibikanzu je sinayibona neza ubu niho nje ndabona vraiment yuko vraiment wakunze mukuru sasa bakunze ba STV Jaja gute nze neza uraho yego turashima Jaja no barazi kintu tugwamagarira none ngaho no munsi aho cyo wiruhute bukare ngaha oya ahubwo nzangaye bisi ziragoye ntuzi ko ibitoro bikenye no amuramukije Eric namuramukije subire rero sasa no munsi ikintu ngira ndaguhamagariye canke aguhamagariye ikintu wari warasabye kuva kera sije nabitoye ni Eric yaharondeye hose siko kugira mushobore guhura nabo bantu none bari he nabo tugadure wamaze no kubamenya oya telefone Eric reka kumukarira reka banze niwe barondeye byose ntambere mwabarosera ni mubanyereke gasanga mwabarose sasa umujinyi rero uzuzanye Jaji tukende bukebwe ko je nabonye nabone batoroshe siko uko wabasize sinzi kari kuza kubasanga kuko anyumva nanje uko banze ubusikondi cyarahindutse ahantu uze ama kamera yacu mutugirira ikigongwe ntimunayimenera nako uzuye amabuye siko reka nje kukwereka Dayiso nanje bari mugabo ndagusavye ntihagire ibintu vyantuze bijamo ibintu vy'inguvu uko wambwiye deja yuko konte yawe ntafise amahera ngo nta nijana azigi wawe wegi kuri banyereke gusa bisigaye turamenya mu nyuma bakunze ba STV tugende muzehe wowe ntuje imbere kuko je nabonye wowe kufitani ya problem na ba Dayiso kayo cirabonye bari ngaha we ni mukume ngaha ugira hola shino munsi baratwica ndakisi musanga ya cameraman usanga bariko barakubuha hola we Dayiso Salama iga jewe byase kumva ngaha murambabarira nimba ari byo mwari murimwo ariko ntaco mubibangire Yingo ndabereka umuntu none ngo ndabereka tuganire tuja habona umuntu uzanye ninde nawe umuntu uzanye ni oya nabaja nta oya vraiment no kuri nawe ko ateka isombe ziryoshe kwe ukunze ba STV jewe nguyu kugira bihere neza avyumva zongaye je hagati ukunze wa STV antuka mwari mubinyotewe cyane kubona antuka benshi ngarane dusavye mu commentaire kugira ushobore kubona no munsi ugeze aho Jaja abona na mushiki wiwe hamwe na Dayiso
Yo judge tuvugane bukibuka mara ko turi mu rugo rw'abandi habamo n'abantu siko musabe nyimba ivyo musabe ivyo uje gusaba bisabe bukibuki hama twege twumvikana siko none Daiso Wene judge uramwibuka uyo bavuye muri Arabie Saoudite ngira ntimabwasuye kubonana ya uko wamusize sinzi ko ari ko umusaze mugabo je mbona umengo yaratse sikiyasa neza urabya nukuntu nkwenza nantwenza buryo ni muramutse jaja muramutse none muramukaye ni mwamukumburanye Sa. arukumbuye mushika none Oya yese ndamukumbu. jaja je umwanya ni gwawe warambwiye waransavye urambwira yuko mwohura nabo n'umusi murahuye nguyu ngaba basa hanabihweje mengana ubupupe singamwe murakomeye Daiso byo bishatse nano mengana umusuma kanyene umusuma nyene utaje gutukana utaje ngo iki reka namenyo nano menga atanoza ibitoke ako naho karatwenze mama yambyaye washa nowe ahangaha niho muba mu mafaranga yanje henzi ngo muba basi nikirire anje nkakwizera nka mutayi wanje ukampemukira uyu nguyu uramuzi wewe iki ni kirara mpereza amafaranga yanje Namera wampaye wayampereye he urafite icemeza aho yampereye amanda yagoye biragenda gute kwe urubaho turavuze ngo jewe na mafaranga yiwanje ufita amafaranga yemfita nayo mfise wayampereye he ubu wiguze iki kigugu civyisa nk'ibitori vyapfuvye uje gushwana cyane urazi magi imisi ndabaronde mwene akagashano tuzosabe ivyo twatuje kurondera hanyuma ivyo nivyo vyari vyakuzanye gushwana ngaha ninde yamuzanye ngaha mu rugo rwacu kudushwanira Wamwivye wewe wose nakubwiye wewe igihe twaye ngaho ndakubwiye ngo iki nakubwiye yuko urya muhungu aguma nyinja mu buzima bwanje bwose none kaka none aje gutwereka aho kuri ukuri umva ukuri ivyo uriko uravuga ni oya reka ngo mumwice musanze mugwiwe uwari n'uruguyu uruguyu w'ibishatsi nk'abasuma ararufise ugenda uriba hewe reka n'uyu n'umugabo umuhimbiri umugabo ni papa yambyaye ndakunda kubasha mugabo ushaka gushwana wowe reka Daiso manzi urinde ndakubwira nk'amafaranga yanjye unyene wagiye guhenda mutayi wanje ugenda muvugane bukebuke ndabasaba turi mu rugo rw'abandi bantu siko musabane bukebuke Daiso wowe warakoze amakosa kandi vyemere nk'umugabo yarashitse hanyuma muraye mu bivugane mu bukebuke ubwo Ishavu ry'abagore je ivyo ukora ngaha muri no mwanya ntazi mwana ko hariho n'abandi bantu dusa ntazi manzi umbarire uyu mugabo yaraguhenze burya je wibaza ngo urande tubwiza ndabukuru wewe uwo mwana nahetse wakigugu wanizeye uru rugabo urazi iyo ruva ndahazi nihe kuhazi mereza bakunze bese none wowe unyana ndakura era akunesha wewe uwaranyivye unyibana mwene wacu reka dusakunda kunesha reka ngende bukebuke dusaba amahera emerera ko amafaranga yanje watwaye hama tugende bukebuke karuse gushwana Daiso emera yakuruse kuva kera umugabo umushwana umviriza mpereza emera yuko ibintu vyabaye hanyuma Daiso yakuyaganye kuva kera mugabo wowe wagumye duza kanyaro uri musuma ntabanza agateka Daiso tugende bukebuke nimba ivyo bintu vyarabaye nta mugabo atagideni nta mugabo tumenye ukuntu tushura amahera umushika wacu ngaha iyo yavuze ati nyimba ushaka gutwara umuntu uzenya natwara mugabo amahera yo ngo yabona siko rero ndagusavye jewe ndibaza jewe uyije nta konte yiwe mfise ya kote yiwe rafise uyu anje
mugabo urumva mugira mujane arabanje murabivuga mubaze ndabise konte yiwe we nitwavuganye wo kuri telefone wibaza ngo mawudio sindafite twavuganiyeko wibaza ngo narabitaye ko mu mutwe itonde uyu nguyu ntubona ko uyu wamushimye nanje aho hambere hahise nari ngezweho n'uyu zamuta uko wantaye aho nta kintu warose kiri kirofa ngo imvura mu mukuko oya ni cyaruzi ko rayana ngo na makuru fita urusuma ngo renga n'ikibandi kuri azashaje ngo je ngo ndahanige kure je ahubwo Imana yarampaye wewe uri kirofa cy'umugabo ayo mama mbona ufite ingufu izo ngufu zawe narinzi ngo nizo kurondera nizo ugenda uriba abantu ingufu nk'izi uri gigabo gikomeye nk'uku uzopfa nabi uzopfuja by'abagabo kuba nuronderwa n'abantu b'abagore umviriza ndakubwira wikunda jano ntufyurira amaso nk'ibitari byapfubye shira hangaha mafaranga yanje ivyo umviriza mfise ivyameza nanje ivyameza amahodiyo twavuye ndafise uko rutwigwawe nta muntu numwe ataruzi byose bizoje imbere y'ubutingana ako gashana nako wishinza akangaka akurajana jesha amafaranga uzamuhinduka ko wampindutse naco tugipfana igorofa naje naco dupfana sindamuzi yoba ari sister wanje ukamwe kwanza uri umurozi yamusize none wamaze kumukoroneza nuba atacibuka ko je ndi mukuru nenda kubaza ushuza aho uravimvye bitugu n'agatuzu gafyu ukapandisha ngura umugabo umera ushuza na ugipfa abagabo umera ushuza na merangahe none imirani 20 yoni 20 million ndakisi 20 million ayo ni orge kugura parcelle ayo ntavuze ku ruhande yo ntavugwa waheza kwikone waheza yonyene yandi naho ndoguhera kuko uzopfurimbwa waheza kwikone wanje none twavuganye musuza kuyatora uhaje no kuyatora ntwambwiye ati amafaranga ndayatoye ugo rucugone ngo kwikone wanje uru rugabo aho uribagiye ngene twakunda nagiye muri Arabia we dusezeranye tukumvikana tukumvikana tujyana ndagiye wa muhungu turakundanye ko sinzoguhemukira urafite ati umusaraba urahebura arahirana nyoko arahirana nabishwa none ubu wararenze nyoko renga n'umwishwa ibyo byonyine uravyibagiye erega iziga ndahiro warahiye nizo zo gukurikirana ngo nukuri sindoguhemukira kuma warufise misi yo kunyiba uca wibana mutayi wanje kandi wakoreje imiti byose ndabizi era bakagamaza kuba kagugu niraye kubwiye inde aho waciye mu kuzima nanje nca hejuru tani cyabona ciwe miti wavuga ngo yarasizeko wari utara karofe nigana karofe ariko Imana irihangana ntoza aho uravuze yego aho byo byita guhubuka kurumva ivyo ndera ari watorarezo uzomenya ko je ndi mukuru wawe Kerezo ndazifise bisigo ari mu icupa aracari mu icupa none ndundaba ndijajisha jawaje jawa niyo nkuru jawa jajisha ryo nkotsa mbiza kubwiye cyane umviriza wibuka ibintu yagiye dusezeranye ibuka basi ntitwize dukundana basi basi ntitwize dukundana bitwumve akubajije kandi oya nigihe wowe unaba ndiko ndagufata ndiko ndakubesha nshanda gufata basi byemeza ko utigeze dukundana Chacho waje nkuko naje nta kimwe ndokwemerera waje nkuko wagishwana nta kintu kimwe ndokwemerera mu byo byose ndakubwiye yuko wagishwana urumva ntabwo soma yemera icyo yakotse none wavyemera n'umusuma ko amaze kwinjira mu nzira y'ubusuma ubu ntushobora kuvyemera uri umusuma rero kibandi civile ndekuza ndivye mugabo ntatwaye kurenda twaye umuryango ntaco umuryango wawe ndatwaye umuryango none iyo njya mu yundi muryango hanze naho zaguye mu muryango kare Daiso. Sha. Daiso. Ko akayishuza imiliyoni 200. Zonyene. Ya parcelle. Waratwaye ntiwatwaye. Jewe amafaranga miliyoni 20 ambwiye yaje kwanza ivyo ko arambwira by'imiliyoni 20. Imbere kumbwira ibintu aroza tuje. Oya reka ja kuvuga ibyo bintu. Reka kuvuga cyo yuko cyo. Reka kuvuga amafaranga cyo. Ingana na yaruhiye nuko. Oya. Amafaranga nari yaruhiye. Reka. Mana yandi ndakura. Cyane tubireke ivyo namusi tuzadutuje ndagusaba. Abantu bako ashengera ahantu hose. Ariko asha ibisuma niho bavuze ati oya kabisa Jaji nta uwabaye nyambwa
ntigera abanyanka imiliyoni zanje yorusha ahantu nakimwe koravuga ni kubiri Daiso ko tanakimwe avuga iki sasa uko mame tumusazi inoti zo miko murazirira hajya bavyumva Daiso miliyoni 200 z'abandi urazemera ntuzemera ne jinje shaka kumva je mahari kurambye ntayo nzi bana ntayo nayo nzi mugesera nayo nzi kawakiro fawe Uza ukikwanza ni musazi ngaha je ndababwiye kuva kubanza ni musazi kamuraha mugwa muhari ni uri umusazi umuntu yishyuza amahera ku kanyaro uritonda ko atawumwandikiraniye wana kura urazi ko iwe amahadi ndafise na reka tugende umva ndababwiye je ndabona mungu yakunteranya ko ndamuguhebeye imugerere nawe rero cyangwa shaka amahera ko gashana ugumane twarahevye mu muryango ko kabaye akagugu nka wewe Daiso bakunze ba CV reka murabona ko ibintu uranezerewe mu mahera yanje utaruzi kwambara ipantaro n'amashashati usigaye wambara ashaho kare wagenda ibizaka byarakumaze nangana byimvye igikiriza akabyimbye igitugu skura malako mu mpuzu ukore ushobora kuvuye hanze bo barakuroza ahubwo bajya bara ko barakuroza bakunze nawe uzambona ko bandoze uzambona ko bandoze reka Daiso ntabwo hari adakomeye bose rindira uzombona wandiwe wewe reka tugende tuzogaruka bakunze cameraman tugende Daiso tuzosubira bakunze ba TV Jaja umva ndakubwiye ikintu hasigaye ko dukora je kubera mbona umenga vyose vyanse ora afise ivyemeza ufise ama audio ufise neki zana turishire mu butungane nta kundi abantu bitwarira point nta kindi nta kundi reka tubikoresha uko nyene ko ndose aho baba hana bazoduhungira abazohunga kabisa wana yuko twamaze kubona aha niho batuye siko sawa sawa bafise ama audio urafise ibintu byose byose ndabifise ibyemeza amafaranga ko nayamuhaye n'ayandi atarayo hari byose byemeza no muri banki nzogenda sohoza historique iriyo historique iriyo uko bagiye bayarutira twose ndabikubariye sasa bakunze basema ko bitari ibintu byoroshe aho toshobora kubona Daiso hamwe nanje aho bari bakunze ba TV abwiye ko uzobakora byose ugatuberekana sasa tuzosubira woje kumbwira uzombwira ati kubera byose vyaherenga abakunze ba TV bategerezwa kubona inkuru yose uko yitanguye n'ukuntu yahezetse byose bizobera kuri kamera ugiye guhitura ku butungane naho uzompamagara hama tujane siko none sawa sawa bakunze ba TV zosoma kindi biganiro ciao. Every story matters.